aba bitches navyo gufyina je ndabakubura kubura aba hypocrite kubura aba raciste kubura aba egoiste nabagateranya bose kubura ngo abarozi kubura rero bagwa ku mwana wanje rero umwana wanje bamusanga ari umupira parce que yagenda no mupira wiwe ku mupira vraiment niyo mbano afise bacha baramukunda baramuhamayo baramwandikira no ku mupira wiwe bose baraza barasinyako nyene umupira umupira ara ufoto yarawundungikira mbwira papa anungikiye umupira wanje ndakurungiye umupira uri sinye par equipe yose ya Chelsea unacheza mpira ndo neni yako nayo niyo mpano ufise yep. Junior turagukeneye ukinira intama mu myaka iri imbere tu yep. Ça c'est sûr yo match uzoja kuira c'est sûr et certain yo match ndazi ko uja negeza kujayo ay Yes, 1-2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV. Ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagarutse rero. Hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV i Burundi. Right now twaronse umushitsi muri studio ya Loy TV novuga legend kabisa. Ndanabwira ati big up sana. Right now ndibazona yamaze gushika muri studio za Loy TV kugira tuyage byinshi ku muziki wiwe, kugira tuyage byinshi kuri EP yiwe yise Kubura novuga yuko iri kirakora fresh iri kirakora umuti reka tumwikaze muri studio za Loy TV i Burundi. Simba, welcome Simba. Murakoze cyane ko bien bashima kabisa kandi ndetse kubona shise muri Loy TV hanyuma mwanyakiriye neza cyane ndabishimye vraiment kabisa rega urwo kwakira fresh ko novuga yuko umuntu w'umu legend yageze hano ibaze yuko agaciro afise akwiye kugahabwa kuko aba yaragakoreye kuko novuga yuko kugira ugeraho mugeze bisaba ube warakoze cyane niyo mpamvu rero agaciro kanyu dutegezwa kukaba Simba. Murakoze cyane ndashaka rero turamukiriza abakuzi ba Loy TV babwiye ati mumeze fresh. Ndabaramukije abakurikirana bose abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Loy TV nkaba ndababwiye imbere ya byose mugire subscribe tukeneye ama comment yanyu cyane cyane kuri iki kiganiro dushaka gukora kubashikiriza ibintu tuza gukora bitabaryoheye cyangwa ibibaryoheye mukavyandika hajyanye munsi natwe tukamenya ukuntu twokwikosora. Murakoze cyane. Yes kabisa navuga yuko nimba utararaba ipia Lolilo Simba nakubwira yuko ogenda kuri YouTube channel urabe hari kwindirimbo navuga yuko zishika nka 5 6 hariho The One hariho kubura hariho ntawukuruta hariho akanyambo ni indirimbo nyinshi kabisa nimbo zishika 6 urumva ko ari indirimbo nyinshi sana navuga yuko genda kuri YouTube channel ya Lolilo kugira ngo ushobore kuraba EP yiwe yise Kubura. Merci beaucoup. Freestyle kwanza papa. Ndakunda indirimbo ndabakubure cyangwa ndabireke. Kubura kubura bigira aba haters. Kubura bigira aba snitches. Kubura bigira aba bitches navyo gufyina je ndabakubura kubura aba hypocrite kubura aba raciste kubura aba egoiste nabagateranya bose kubura ngo abarozi kubura ngo aba escrow kubura aba Babyloni kubura. Yes size lizo manizo fashizo mzizwa jiwe Simba ntare rugamba chambara Burundi wese tabakubure cyangwa ndabire kubura aba haters nimba ufise umu haters kabisa mukubure ni Simba akubwira ati kubura ni Simba akubwira ati The One ni Simba akubwira ati akanyambo ni Simba akubwira ati ibintu byinshi sana genda kuri YouTube yiwe uraza kubona indirimbo ziwe zimeze fresh ariko yetukiningaho Simba ni Simba novuga yuko Simba urakunda abana sa vraiment abana iyo byari gushoboka abana bose bo kwisi bari kuba abana barorira kubera je n'abana vraiment ni kintu kimwe no ko mbwira Lolilo n'abasoda canke n'abapolisi ni kintu kimwe kabisa ego ndabakunda cyane ndakunda cyane akukunda kwambara impuzu zisa nk'iz'abasirikare ego parce que
ndakunda cyane abasirikare grand père wa grand père wanje yari umusoda Simba ariko umengo urakunda abana sana navuga hari amafoto agenda aboneka uri kumwe n'abana benshi sana papa. Merci beaucoup abana ndakunda abana iyo vyari gushoboka abana bose bo kwisi bari kuba abana banje kubera hanyuma kubera abana n'abamarayika abana bon novuga ko nubo Burundi bwejo ya nibo Burundi bwejo Simba iyo uri mu bana novuga yuko izina ryawe ni izina rifise power kugira ugera ugeze kwanza ufise ivyo wakoze mbega iri kumwe n'abana uba wiyumva gute papa si bose babikora si bose bafise izina nk'iryo usanga bari mu bana usanga bariko barifotoza bari mu bana b'abanyeshuri novuga yuko n'umutima mwiza tu uri kumwe n'abana quelque fois umva uruhutse kubera usanga abana umwe akagukwega imishatsi akagukora ku matama ariko abana bakakuganiriza nyene urumva abana baraguha morale bakakwereka ko exista kabisa no kuri jewe abana c'est le réussite ngo kuko no bana basoda cyangwa abapolisi numva ndi muhira vraiment ariko ukunda kwambara impuzu zisa nk'iz'abasirikare nta sindakora wambaye impuzu zisa n'iz'abapolisi ni kubera arrière grand-père wanje yari umusoda ego rero abasoda abapolisi ndavyumvamwo cyane numva nkuko iyo ntari kuba umusani cyangwa umucuraranje ariko umusirikare ego kumega wabukaze ntari kuba umusirikare vraiment mega wabukaze sana ntari kuba bien usanga nkuko ndi mu bien muri mu muziki nyene mega bari kurasana sana nkawe nishobora kurasana tanke utari mu ngwano une fois ugiye mu ngwano urumva uri mu ngwano nta sura yo gutwenga uri ku rugamba abantu uca ufunga isura tu niko nico gituma bampaye izina rya ntare rugamba cambara Burundi ntari irajyana basi ntare yasamye ebana ayo kumirira rimwe Simba nutetuno Simba akunda gukora yari muhi utonkunda gukora cyane ndakunda gukina n'abana banje ndi muhira parce que abana banje barankunda bafata nk'umugenzi wabo cyane singa papa nk'umugenzi ndakunda kuraba cinema kuraba imiziki mishasha y'abantu batandukanye aba mu Burundi mu Rwanda cyangwa mu Tanzania cyangwa même États-Unis nkunda ibintu nyene biri mélange ni cinema cyane cinema zisose nshasha nazo ndazikurikirana ego ndakunda cinema cyane muhira apart y'ivyo nye ndakunda kwandika indirimbo tu indirimbo inspiration ngandika shobora kwandika indirimbo 5-6 ku munsi umunsi umwe ego hanyuma muri izo ndirimbo ngato nkamelange ngaraba ukuntu nonga mu 2 cyangwa 3 zimeze bien hanyuma izindi ngareka ani Simba novuga yuko Simba ariko umutima ni wawuhora hari foto novuga yuko iri kiravugisha abana amajambo menshi Simba aravuga sinzi ko ari gushonesha ikirato sinzi ni foto novuga yuko iri kiravugisha abana amajambo menshi abamwe bakavuga uko abandi kuriya mbega hajya Simba wari kurashonesha byemeze natwaye umwana ku ishure parce que ikintu ca mbere mvyutse ndasenga maze gusenga sanga mama w'abana yamaze gutegura icayi tukicara n'abana banje ku salon nkanywa icayi hanyuma mutoya asubira kuryama hanyuma ukuze ngamutwara ku ishuri maze umutwara ku ishuri rero niho nabonye mu papa ariko aradoda ikirato numva ndi espire nawe parce que hari mu gitondo na saa moya yari bwagere hanyuma ndamubona yavyuse akiri kare ariko aradoda kirya kirato cyabona ko ego nka 6h gutyo 6h30 gutyo ndamubona ko adoda ikirato mvuga no amasaha cyara nawe tutangura kuganira mbwira jewe ndavyuka akiri kare parce que kenshi hari abantu baca ku kazi mu gitondo ca kare hanyuma bakansigira ibirato canke bakambwira ngene gutora ibirato vyabo urumva umwe wese afise ubuzi bwiwe butandukanye rero numva kwera arankoze ku mutima umuntu avyuka akagenda kurondera famille yiwe kubera ibeho neza abana biwe bakurebye kubera nibo Burundi bwejo umva ari prêt ku vyose rero ndacinicara nawe ndaryoherwa turasangira mejeje gusangira nawe akantu canaha muhira ego ariko uyo munsi vraiment nararyohewe sana nararyohewe kubera nari navyuse bien turahura n'uwo mugabo
anyongeramwo izindi nguvu nico gituma naciye numva ko ndyohewe cyane ego ati ucunandika ati umugabo nyamugabo nubabazwa nuko umuryango wiwe umeze neza kabisa nuvuga ko namajambo meza vraiment ugiye kuraba posti ukaraba namajambo nuvuga yuko ni ibintu bigenda bigahura sana hari benshi rero batawe yuko warugiye gushonesha ibirato ariko murumva yuko atari ivyo ahubwo yakoze ku mutima n'umuntu w'umugabo nuvuga yuko afise umwete udasanzwe wo kuzinduka sizere kuza gushora ibirato urumva ebana bisabe ko bufise arakunda akazi kiwe urumva ari prêt ku vyose nawe umaze kumubona uvuga ati uyu muntu kabisa urumva yuko is good abantu rero bari bazi yuko Lolilo yagiye gushonesha ikirato urumva yuko atari ivyo ariko rero hari commentaire nka zibirije zanyoheye sana navuze ati umunsi twakwanye gano na Lolilo ndifuza kuzomubaza kuri izi commentaire hariho commentaire ivuga ati kwizina ufise cyangwa se bivanye n'amateka wakoze ati ntivyari bikwiye ko wicara hajya ahantu urazi abantu benshi barihenda ikintu ca mbere novuga ko umuntu n'umuntu ubuzima ni Imana igutanga uno munsi ushobora kuba ufise ejo nawe ukabura cyangwa uno munsi ukaba udafise ikintu na kimwe ejo ukaronka je nibuka nakantu ushaka kucishamo n'umuntu yakunda Lolilo umupapa ubu n'umupapa kandi n'umuministre yakunda Lolilo kuva kera yari amaze igihe kirekire arondera nimero yanje nabwo yari bwayironka umunsi yaronse iyo nimero arambwira ngo jewe kuva kera narifuza kukubona ari meze nyene nk'umuntu asanzwe nakunda umuziki be habuze akantu gatoya gusa nanje ninjire muri umuziki mugabo ntabutse amahera kugira ndonga amahera kwinjira muri studio cyari bigoye cyane hari kibazo to kugira ndonga amahera yo kugira ico shaka byari bigoye mugabo uno munsi ndashima Imana ndumuministre afisa amahera meze bien rero c'est mon tour yo gufasha bajya abantu biyumvira ikintu bakabura uburyo undi muntu yafashije yandungikiye amahera arambwira rero ndakurungikiye amahera shaka ko ayo mahera uyakoresha ikintu cy'umuziki wawe kubera nibuka umunsi umwe wari waje kuririmba iwacu mu ntara y'iwacu hanyuma ndaza ndakuramusa nagize uko bishobose byose abantu bari buzuye ndarondera ukuntu ndabacamo ndabibura abapolisi bari benshi bazibiye mugabo nabaciyemo ndagusimbira ko ndakuramusa bakuboko gusa wamaye wa munsi niko gutumye no munsi numva ndyohewe ndakurungikiye 3 millions zikoreshe mu kazi kawe mahera menshi tu ariko naryohewe ndavuga merci beaucoup rero kwigira umuntu watari mu buzima naco bimaze parce que nuzi ejo nindazo gufasha cyangwa ijya ejo uzohura nande cyangwa ibishoboka ko Imana ikagukunda gusumba abandi ukagenda hakiri kare umwana wawe nindazo mufasha si utiyerekanye ko ufise umutima w'ubuntu ugakunda abantu ukicana n'abantu buryo umuntu n'abantu umuntu n'abantu kabisa hari indi commentaire yavuze ati ubundi nawe nyene yakomase nkuko nyene wowe uvuze yavuze ati kwicisha bugufi mu buzima ati nibyo vyiza nibyo vingira kamaro ni commentaire novuga yuko yanjoheye cyane vraiment waba uri hejuru waba uri hasi ariko kwicisha bugufi tu nico kintu cingira kamaro ni commentaire zibiri navuze ati simba nitwahura nzozikubaza ariko Imana ishimwe ndabikubagije mbega ziya commentaire uzibonye ku bwawe uyakiriye gute bivanye na post wakoze uyikoze bivanye n'urukundo wiyumvise nko muri wo mu mutima jewe commentaire yariyo yose ija ku post na postinze ndayiraba nkayisoma hanyuma ngayishira ko like nawe yoba mbi uri kuranuka je ndashira ko like uraswereke burya umuntu yiha umwanya akandika kuri post yawe numufane wawe gusa nawe vyogenda gute nawe yogutuka gute abantu benshi baribesha nawe agutuka bimwe bitabaho numufane wawe kubera ko atayirese ngo nayandikeko yihaye umwanya gusa akayandikako aba ari umufana tu
aragukunda peut-être ariko aratira attention abone ko basi wo mubona rero jewe umuntu antuka umuntu abwira nabi shira ko like umbwira kandi ndayisoma ngakurikiza impanuro peut-être usanga ariko aragutuka kubera adasha arondera kijya ushaka kijya shaka nabwo gikora wewe ariko araguhanura ngabo navyo wumva rero nikijujure kabasi ndamutuke wasi urumva kubera aragukunda cyane akabura ukuntu abikubwira rero post yariyo yose jewe shako like kandi sishavura umva rero ntigera shavura rero Lolilo yari narashavuye byarahetse ishavu ryaragiye n'imyaka ubunye na nishavu ngifise parce que harigeze ari umuntu nyene ashavura n'ingoga ashwana n'ingoga umubwiye ikintu nyene directement mugabo narahindutse mbere ndabishima umugore wanje yabishizemwe ingufu nyinshi kugira mpinduke ego wari umushwanyi sana bimwe birenze nitwavugana kabiri aho ngumu zoba zagiye kera yari pum bashi umbwiye ikita cyanye n'ubwenge bwanje directement ariko ubunye ndashima Imana vraiment ni byinshi byahindutse muri jewe ni byinshi biriko biragenda biyongerekana ukuntu ngenda mbayeho ukuntu ngenda ndekuvura ibintu bitandukanye nico kintu ngenda mbonamwo ibintu bishasha kumbe nifashe gutya bica biba gutya ego reka rero dushimire madamu wawe navuga yuko yatumye uhinduka tumubwira ati merci beaucoup waratumye gutuma Simba ahinduka merci beaucoup Loliane Loliane urumva yuko wakoze akazi kabisa wakoze akazi tukubwira ati ebana big up sana Lolilo hari umukinyi w'amafilme navuga yuko mu misi heze yaroroganije nk'akantu kameze nk'agafete ariko rero yaratanzemwe ama award navuga ni ibintu bitangaje sana kuba umukinyi w'amafilme ashobora kuorganiza ama award akayaha bamwe mu baririmbyi navuga yuko yahaye Kidumu Lolilo na Big Fizzo na Lolilo Big Fizzo Kidumu na Satbi na Lolilo yahaye award yes oya Lolilo yana award yahaye Lolilo yaribeshe kabisa yes ninde ni mukiwa amafilme navuga yuko award nabonye ahubwo bakuzi ba Loy TV twe niho twari turi vraiment yarasomye Lolilo Satbi Kidumu na Satbi nawe nibaza ko atawawa diarose nawe numukinyi w'amafilme navuga yuko ni ibintu vyo yoroganije ariko aravuga ati vraiment jewe novuga ngire ntange award ku baririmbyi navuga yuko bakoze cyane ku bwanje yarataze award kuri Lolilo siho yarari none avuze award no kwiyumvira peut-être na kantu nyene aka symbol cange agakemanyi hariho yateguriye amacurara n'umudari tu n'umudari yes ko nayo twabonye peut-être yarabivuze cyangwa arabifise tu yadushikiriye turayironga mugabo ndayironse vraiment noryoherwa cyane parce que n'umuntu yitanze mbere ndamushimiye cyane kuko ibintu n'abantu bake cyane biyumvira ico kintu kandi nibaza ko abandanye gutyo azoshika kure parce que turabakene nabo abakinyi b'amareresi Uburundi turabakene cyane mu myaka iza nibo bazotwara nibo nuvuga nibo Burundi bwejo nguko namanda bivuga buri munsi ego yes nibo Burundi bwejo nuvuga yuko ni happy liver nuvuga yuko urumva yuko award ya Lolilo ayikeneye kugira ngo kandi nakubwira ati big up sana nuvuga yuko yakoze ikorwa kidasanzwe aho yashoboye guha ama award abakinyi b'amafilme abaririmbyi happy liver c'est un bon acteur sawa ni liver rero kabisa ivyi wawe birimo nuvuga yuko merci beaucoup biri ku mutima turazikeneza award kabisa yes bakuzi ba Loy TV urumva yuko Lolilo aryoherewe cyane ku gikorwa novuga yuko kidasanzwe happy liver yakoze na twebwe nka Loy TV reka tumukeze kuko uravye uburyo yasohoye nubwo yinjize ntibingana novuga ko uburyo yasohoye nibwo bwishe happy liver big up sana kabisa komereza ngaho nyene Simba ndashaka rero tuyagiga tuya kuri ipi ya wise kubura yaba kubure cyangwa ndabire Kubura ni ndirimbo novuga zigera kuri zitandatu ariko harimo collabo zibiri Visual Love na Miss Elika kubera ko wakoranye n'abarinzi babiri gusa muri nakoranye na benshi
mugabo izo nashizeko parce que sinashatse gushira nyinshi ariyo zo hanze ariyo zo ngaha mugabo nashimye gushira kwanza izo sibiri parce que nari ndazimaranye igihe kirekire hanyuma mvuga reka ndazirekure abantu batumve kandi abafanzi bari bamaze kunsaba cyane izo ipi mbere ndabashimiye baritanze cyane Miserika Vishulove baritanze kugira tukore izo featuring ya merci beaucoup mbega feedback imeze gute kuri ipi novuga yuko iyo umuririmbyi asohoye ikintu harabamo feedback ku bafana bakunda ibikorwa vyiwe mbega feedback imeze gute kuri abafana banje ndabakunda cyane kandi nibaza ko la plupart y'abafans banje n'abafans bakunda visuel ama audio si cyane mugabo ama video barayitayeho cyane hanyuma ipi yanje yasohose mugabo nabwo yarose support kwiriye kuba journaliste cyane cyane burya ukuri kurababaza uvuga ukuri umuntu akiyumvira ko uri kuramutuka kurura voilà ukibaza ko uri kumubwira nabi et pourtant uri kuramukosora uri kuramushira ku murongo ejo nazasubire gukora ivyo bintu sinakosoye gusaba journaliste twikosoye natwe nyene abacuraranzi parce que la plupart y'ibintu navuze mu muziki ibintu vyonona umuziki wiwacu ibintu bisubiza unyuma buri munsi usanga umujournaliste akubaza ni kubera iki rero umuziki mu Burundi utateye imbere none ni kuki tutatera imbere nk'aba Tanzania cyangwa aba Nigeria cyangwa abagande cyangwa abanyarwanda ugasanga iyo question yagarutse cyane cyane et pourtant ni twenyene tubikora kubera inzara yacu kubera ubwenge bwacu buke kubera kugara peut-être kufata ibiyayura umutwe birenze tugasanga ni twenyene tuko turisubiza turonona umuziki umva bo uteje imbere ni wao bagaruka bakawusubiza tugasanga ibintu byo gutera isoni ne kurikira abana babandi kugira ibiki guteza amada ni ibintu byinshi dukora abacuranzi bo mu Burundi ivyo bintu tukwiye kubireka tukisubirako kurikira umuntu mungana kandi n'abana reka n'abana baracari bato bareke baje kwishure urafise umugore wawe muhira kubera ko ushaka abagore batandatu si ustar ubonye si ustar kubera uri umustar utegezwa kwiyubaha uri exemple uri cirore abantu barabira kuri wewe ibintu ukora wewe none ushaka bajya abana bari nyuma yacu batangura ivyo nyene batora ibiyayuro mutwe ama drugs bijya cocaine ama heroine ama booster ama ganja akwa bon tubireke ivyo bintu tubahe ndero abariko baraza bavuge oui baradusigiye none tuvuga ko badusigiye dufu no munsi tuvuga twabasigiye iki amajambo tujyane twenyene ingumu jewe muriko muranyangira oya jewe ngiye gukora ivyo wanje utanguye kugura ama award uravuye ngaha sinzi ugiye mu Bugande muri Kenya muri kubesha abantu niwe nyene uri kuribesha ijya award yawe ni zero ni wewe wibaza ko wahawe award et pourtant au fond de toi urazi ko watanze amahera yajya amamiliyoni wagiye gutanga uronganiza ibintu hariya kubera ngo batore award yazane ngaha bukurura ahantu ufasha abana ari ufuvyi nyinshi ngaha mu Burundi bakeneye amakaye amakaramu informe impuzu ivyo kurya aho kubatu voilà tora ayo mahera yakoreshe mu nzira nziza imana izoguha 20 fois yayo mahera watanze kuri neza wigendere voilà kuri cizo uzogusanga imbere rero kumbe twebwe abacuranzi ni twebwe tudashaka iterambere baradutwenga hanze tuko turapostinga ngo narose award pourtant ni wewe wayoganije ngo jewe ni atari mu madrogue utavuga no kuvuga amaso ashaka kuva ngo atembe hasi rero ivyo bintu turekane navyo ugasanga aba journaliste bagenda babesha abacuraranzi wewe uri umucuranzi watarujya kidumu kidumu ninde Lolilo ninde
Fizo ninde wewe uramusumba bimwe bitabaho wewe uramurenze kubera iki yamuhaye vermi yamuhaye udufaranga tudimire 5000 akamutapa ngaho kwirado akamubesha amaze kujya ayo mahera ejo kumva umuntu aratemvye bon abacuranzi twa dufise benshi ngaha bazi kuririmba buga bavyononye bonyene abo ba journaliste nibo batwononeye abo bacuraranze no mushaka duheba umuziki kubera iki tuzoheba gute mutaduhaye umwanya muduha umwanya twicarana n'abapeti bacu tubereke inzira tubakosore tubahe bwa bwenge bwo kurondera bwo gushira ingufu apara kugara kwivyimbisha atana kimufise atatarufise akarimbo kabidu kamwe tubiri gacho vyimba tu hanyuma ejo gatemba tanguka tu kubera nta nguvu bishiramwo rero ivyo bintu tubireke twubake Burundi bwejo bukeneye abantu bazoba bakomeye cyane apana abantu bicaye gusa gutya ngumengo ntaco nezwe ubunya abantu bose bariga abantu bose bafise ama diplome bavuga indimi zitandatu ndwi none wowe utafise n'ikintu na kimwe uzotera imbere gute uzoba umustar gute kumbe rero haracari kare twikosora turabe ejo bizoba gute ego murakoze cyane kabisa urumva abantu bose bameze gutyo reka tubabwiye ati kubura gukubura ubucafu afite sukubura abantu sukubura canke gutuka umuntu oya ni twenyene twikubure umuntu azoza kukubura ngo canke agukuremo iyo ngeso mbi ufise oya ni wenyene uzokwicara uvuge jewe shaka guhinduka ubu bujinga ndiko dakora kumbe ndiko ndiyononera ikandavyikuremo mbone ko no ronga inzira imeze bien ico nico gikenewe ariko gutukana kubwira umuntu nabi kuvyimba kugara ivyo ubaka canke guponda canke gufyonda iboto ngo naka nazogenda uri imana cyane cyane aba journaliste shaka ndababwira ijambo hajya bari hari abandi tu parce que ivyo bakora vyose bamenye ko Lolilo baje bamusanga mu muziki kandi bazogenda bamusitseyo kabisa musiga musangwa rero bareke bagende bafyonde buto batukane bambanire jewe nzobandanya nkora rero ico sikibazo kabisa umucuranzi cyangwa umujournaliste umucuranzi atanga amahera kubera indirimbo zanje nizivuzwe cyangwa akavuga Lolilo cette fois-ci ave mu muziki ariko aribesha parce que nari imana niyo idecide ibintu vyose rero ndabashimi afise uburenganzira bwo gukora ivyo ashaka yaba umucuranzi aba umujournaliste abandanyitakariza amahera ariko rero bazomusiga azoguma ari slong tu voilà aho bagusanze no bazogusiga bagusanze mu muziki bazogusiga mu muziki bisigura yuko rero abariko barakora ivyo muriko muribesha Simba wavuze yuko hari indirimbo nyinshi ufise wakora zeza collabo mbega nazo nyene tuzozibona kuri ipi cyangwe zizosoka ku ruhande rwazo tu très bientôt so bimenya ndakunda gukora ikintu ufise preuve très bientôt muzobimenya murakoze cyane vuba cyane tu mbega Lolilo ni equipe yafa ufana equipe jewe equipe umupira wapi Chelsea kubera umwana wanje ari muri junior kubera umwana wanje ari muri Chelsea junior oya gira ufana Chelsea byo mupira vraiment kuva kera wapi na papa yakinye muri Inter FC aravayo aba umukocha mu entraîneur wa Inter FC Interstar mu entraîneur wa Muzinga bo aba umukocha wo muri nani intamba mugabo nta mupira tu mupira Lolilo wapi kabisa ndiko ndabe nta musi mwaje kura mupira no hanze vraiment bambwira tuje kura mupira bambwira no cyangwa ubusinya wewe ari kumbwira ngo tugende basi kuraba ukuntu bariko barakina cinema
ubye turaba ukuntu umuntu ari muri studio ariko araririmba ariko arandika ego cyangwa ubutinya kubera haba hari abantu benshi nyene abafana tu je ndakunda abantu ndakunda abantu cyane Sana. yaba ari umuntu yicarana n'abantu canke avugana n'abantu yumva impanuro z'abantu parce que wicaye n'abantu utegezwa kuronka impanuro zitandukanye abo nanje si impanuro gusa woronga peut-être woronga n'ibindi bintu utari bwamenye ukabimenyera hajya voilà abantu nibo bintu nibo symbole y'iterambere ego Simba rero umaze kumva yuko umwana wawe navuga yuko kuko niteka ridasanzwe kumva yuko umwana wawe yagiye muri equipe novuga ikomeye kwisi iri mu ma equipe akomeye kwisi ukivyumva icuro ya mbere ukibimenya uyakiriye gute ni kera yatanguye kera kubera gusa babimenye ubu kandi babivuga ku maradi sizi kubereka abantu bambajije question cyane twe tubimenye vuba rero yari muri kade yatanguye muri kade kubera ico gihe yaragwaye yagiye gukina umupira ku ishuri aratemba aravunika ukuboko bamutwara kwa muganga rero ariyo abajoueur baca kwa muganga kuraba abana bagwaye amakansere abafunitse abagira ibiki rero bagwa ku mwana wanje rero umwana wanje bamusanga ari umupira parce que yagendana umupira wiwe ku mupira vraiment niyo mbano afise baca baramukunda baramuhamayo baramwandikira no ku mupira wiwe bose baraza barasinyako nyene umupira umupira yarawufoto yarawundungikira ambwira papa anungikiye umupira wanje ndakurungiye umupira uri signé par équipe yose ya Chelsea okay tayiraba nyene ndaryoherwa hanyuma ibindi vyaje inyuma ukuntu bagiye baramusaba yari muto cyane baramusaba tangura kwinjira parce que abana na mama wiwe la plupart ni mama we atora ama decision jewe ni muri Afrika rero umwana yinjiye ubunye ari muri junior urumva ariko arabandanya ko kandi atwaye izina ryanje yitwanze Imana na Salum Junior urumva ni Lolilo Junior tunamukeza tumubwira ati ebana ikomeze Imana ikomeze kumuhamagara ikomeze kumuha iterambere ejo naho tumubone ari amen azoze gukinira equipe yacu akajambo kamwe kuri we rero Nasor Junior Lolilo Junior ahantu uri hose menye ko papa wagukunda kandi ari kumwe nawe jua ski Kirundi papa popote pale potakuwa ujue kama baba yako anakupenda na nakwambia courage endelea unacheza mpira ndo neni yako nayo niyo mpano ufise Junior turagukeneye ukinira intama mu myaka iri imbere tu ça c'est sûr yo match uzoja kuira c'est sûr et certain yo match ndazi ko uja negeza kujayo yo match ndumva izo bikaze sana match rero amba zo wari ryambere ugiye kuraba imana kabisa yo match wala tuzotsinda ibitsindo bingaye ijana kubusa ariko tuzoba tumaze gusaza azo bari bitangaza tuzoba tumaze gusaza d'ici dans 10 ans 15 ans oui dans 10 ans ariko yo butarasaza tu tuzoba tumeze bien ou bien dans 5 ans nous azotangura kwinjira muri nani Chelsea y'abakuti peut-être urafise 11 ans ouais ubu nanje mu biro vya Lolilo nzoza ndaje imbere kweri kuko Lolilo akunda gutanga ibintu hari ibintu yatanze wallahi ndababara bijya bibore yabinyehera inbox amashaneti amasate ugatumwana bitoye wallahi usanzwe ufise urukundo kabisa urukundo nugo kuva kera tu ya je ndakunda abantu cyane kandi au retour nabo barankunda cyane cyane abafanzi banje ndababwiye merci beaucoup kuvyo muri ko murankorera mbayeho kubera mwebwe nibo bandihira inzu nibo bagize uko bishobotse la moitié y'imodoka nibo batanze amahera indi moitié bien sûr naironse par umufanzi nawe kubera yamaye contrat ndakora muri S Factor muri Swiss Derm Company merci beaucoup hanyuma moitié yindi novuga dans le 20 millions yavuye mu bafanzi abafana mbayeho ahantu heza kubera abo arandihira inzu vyo kurya ndaronga bien kubera abo
umva c'est bien umuziki ni vyiza urakora ikintu après 10 ans canke 15 ans kigakungukira ari umuntu yambwiye Lolilo jewe umugore wanje tumaranye 7 ans dufise abana batatu abo bana batatu nabaronse kubera wewe berige ngiye kumuresha namuririmbira nyemerera nyuru wanje nyemerera mu mutima wawe yanyiruse inyuma umugabo yari nganye muri ville ko ndagenda n'imodoka c'est une histoire vraie histoire true story araza n'imodoka je nibaza nakoze iki Imana yanje bamfate tu ari nyuma yanje vuga barafashe n'ukuri karabaye ariruka inyuma nyene n'imodoka nye ndamukwepa vuga basirika mpagarare bati kabaye ibaze rero kuva ari ku Novotel nagiye guhagarara haruguru ya gisoko ndahagarara hajya kuri Sefin Bank c'est Bankobu hari haruguru kuri rompo yindi haruguru kuri ka baita Café Gourmand tagaravuga kabasi mbagarare parce que là c'est trop nagize ikintu kidashoboka ndagarara nyene ndasoka nyene sabiki kongwe rambukira no ni jewe ndagusabye ikigongwe naguteye ubwoba no c'est pas vrai Lolilo vuga basi ndafunze Lolilo shakungurikire ndabigusabye siga umuduga wawe ngaho je ndagusubiza ngaho haze dans les 5 ans gutyo ninjira mu muduga wiwe arantwara gushika ahantu hamwe bagurisha ibirato arambwira tori ibirato peri zibiri ukunda wenyene vuga rero karabaye ndatora ibirato bya souplesse bibiri biri très cher gutyo nibindi nikindi nyene gutyo nyene ndatora bibiri hanyuma arambwira urazirorira nkene umbwire stock yawe ku mwaka itwara amayiranga na gute vuga vraiment sino kubwira ambwira ku kwezi basi ndamubwira amahera y'ukwezi stock yanje itwara yaci yagwiza na 12 arayampaye mahera arambwira wewe wampaye umugore kandi umugore wampaye vraiment wakarorero dufitani abana batatu tumaranye imyaka 7 grâce à toi grâce ivyo ukora icyo waririmbye uno musi je suis un homme comblé vuga no kuri kwimana arambwira tora nimero yanje ikintu uzokenera ndagifise zokiguha rero kumba umuziki ushobora kuririmba agahera imyaka 10 canke 20 canke 30 utagufashije wewe uzofasha abana bawe anico gituma vugana n'abantu bose kundana n'abantu bose parce que ejo nuzi ninda zo gufasha mu buzima uno musi mbayeho kubera abafanzi banje ni wankorera video abafanzi banje ni wankorera muziki bakankorera nibindi byinshi navutse rero abafanzi banje much respect muri ku mutima tubabwiye ati big up sana mukomeze gushigikira abaririmbyi b'abarundi kugira ngo umuziki w'Uburundi ukomeze gutera imbere Lolilo reka ndagushimire kubona waduhaye time navuga yuko si vyabose ariko reka ndakubwira ati merci beaucoup wakoze kuza muri studio za Loy TV ndakubwira ati neje nitwagukenera ndibaza yuko utazotwangira simba murakoze cyane Loy TV vraiment ivyo muriko murakora ni vyiza cyane mubandanye mukura gucyo nyene mu guteza imbere umuziki ndundi hanyuma ndabashimiye cyane kubona mwanyumviri muramamagara nga twavuganye bitari bike mbere n'abafansi bacu turacakeneye ama nani yanyu ama commentaire kubera ama commentaire nyadufasha ndakurikira ama commentaire ibiganiro byose umuntu tukoranye ikiganiro ninjira ngasoma ama commentaire parce que harimwo impanuro nyinshi cyane ugire subscribe like comment nyinshi
n'amashare menshi urakoze. Yes kabisa. Bakuzi ba Lolilo TV reka ndagushimire we kurikiranye iki kiganiro. Ntiwibagire gukora subscribe kuri YouTube channel ya Lolilo, urabana EP yiwe yise Kubura. Ntiwibagire no kugira subscribe kuri Lolilo TV kugira ngo ukomeze kuduteza imbere, kuko niwe mu boss, niwe dukorera, udahari ntacyo twokora, twoca tubiheba. Kuri ivyo rero reka ndagushimire we wabikoze, wo tarabikora please bikore right now. Ukuri kamera uri kumwe na Alpha J, umukameraman abikora fresh, ndambwiye ati big up sana. We love you so much. Dusubire ubutaha. Mr. Radio na Lolilo, we love you so much. Ciao ciao. Lolilo TV.